shima umwami wo mw'ijuru nanga ivyo guhimbaza nari mboshwa arambohora narindwa yarangiza tumushime tumushime niwe mwamahoraho tumushime tumushime niwe mwamahoraho basogokuruza kera bari mu mubabaro abagirira imbabazi tumuhimbarize ivyo nanone tumwizigire kuko ari uko yahoze nanone tumwizigire kuko ari uko yahoze ni data wa twese mwiza azi intege nke zacu atubungabunga neza kandi akatuzigama duhimbaza ubuntu bwiwe uzohoraho rwose duhimbaza ubuntu bwiwe uzohoraho rwose abamarayika beza nimushime uhoraho namwe bera bo mw'ijuru bavuye mw'isi yose mwese mushimane natwe imana igira ubuntu mwese mushimane natwe imana igira ubuntu cya gatatu ni data wa twese mwiza azi intege nke zacu atubungabunga neza kandi akatuzigama duhimbaze ubuntu bwiwe uzohoraho rwose duhimbaze ubuntu bwiwe uzohoraho rwose abamarayika bera nimushime uhoraho namwe bera bo mw'ijuru bavuye mw'isi yose mwese mushimane natwe imana igira ubuntu mwese mushimane natwe imana igira ubuntu mwese mushimane natwe imana igira ubuntu mwese mushimane natwe imana igira mwese mushimane natwe imana igira ubuntu mwese mushimane natwe imana igira ubuntu. Reka tugushime Mana nziza uhoraho umutangabugingo izina ryawe nirihabwe icubahiro mu by'ukuri data mwiza twongeye gukenguruka kubw'aka kanya keza twongeye turashimye urakoze mutangabugingo data wera none kuva umwanza w'agatondo ushika aka kanya turashima ko twese tumeze neza atawidoga ibintu bimeze neza urakoze ntuhabwe icubahiro. None rero nkuko mwene data yamaze kubivuga data mwiza tubanje kuza imbere zawe twaciye bugufi kugira ngo data ubanze utubabarire utweze udutunganye utwemerere data mwiza tubonekane imbere zawe mwami Mana ibimaze byiza nk'abana bera bejejwe data wera kugira ngo mwami ibyo tugiye gukorera hano amashimwe indirimbo amajambo agiye kuvugirwa hano data ntibikubere umumavu kumotera nabi ariko data bikubere umumavu mwiza kugira ngo data mwiza bibe ibikorwa byiza bigaragara neza imbere zawe. Turagushimiye rero kubw'ibyo kumaze kuduharira none mwami Mana tugiye gutangura amasengesho data turagushimiye kubw'indirimbo zimaze guca hano eka ndetse n'ibigiye gukurikira umurongozi urongora turamusengeye mu izina rya Yesu kugira ngo arora akoreshejwe nawe eka umuvugabutumwa aja guca hano data wera uje kumurongora kugira ngo ibyo yigisha bibohora uzoba ukoze umutangabugingo. Turagushimiye rero ndetse tunasabye abatarashika kuri runo rubuga kuri uno murongo data kugira ngo uhabashitse bumva umugisha wawe bumva amajambo yawe bongereze mwami spirituel muri bo data uzobukoze
nuko rero data ndagushimiye byamaze kuvugwa kandi ndakengurutse ugiye kubidukorera data. Ndasenze mvuga ngo ibyo dusaba ubiduha nk'umubyeyi natwe tukakira nk'abana, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ta grâce me suffit. Ta grâce m'a trouvé heureux, sans vision du lendemain. Par ton amour, tu m'as recueilli. Tu as fait de moi ton enfant. Je suis béni de toute bénédiction dans le ciel. Ton sang versé me rachète de la mort. Les mots me manquent pour te dire merci. Oh mon Dieu, ta grâce m'a trouvé heureux. Ta vision du lendemain, par ton amour, tu m'as recueilli. Tu as fait de moi ton enfant. Je suis béni de toute bénédiction dans le ciel. Ton sang versé me rachète de la mort. Les mots me manquent pour te dire merci. Naunda tari Yesu yombumba narindi zina no kwemera kukubugingo n'umunezero bibonekera muri we. Amen. Mwami Yesu turagushimiye cyane, turagukengurukiye umunsi mwiza waduhaye, turagushimiye Mana yo mu ijuru ko wabanye natwe guhera muri ka gatondo tukivyuka, utwemerera gushika kuri aya masaha turiko tuvuga izina ryawe, turiko dutazira izina ryawe Mwami. Turagushimiye nyakubahwa ko wabashije kubana natwe, turagushimiye Mana ivyo tumaze kumvira ahantu, tumaze kumva amajambo yawe aciye mu mukozi wawe, tumaze kumva indirimbo zaciye mu bakozi bawe Mana, zimaze kubaka imitima yacu, zimaze gufasha imitima yacu Mana. Nuhabwe ishimwe n'icubahiro, turagushimiye nyakubahwa. Ibisigaye Mana turacari imbere yawe, turacagushaka, turacakugomba Mana yo mwijuru. Ngaho umuntu wese ari aha hantu afise ico akugombako, turakwinginze Mana uko twaje abari Mana yo mwijuru ntaba ariko dusubira inyuma. Turakwinginze nyakubahwa ngo ijambo ryawe rikomeze kugira ububasha mu mitima yacu Mana, uzoba ukoze. Ibisigaye turaguteruriye umukozi wawe agomba avuga ijambo ryawe wamutumanye Mana yo mwijuru, yasame nawe ariko abe ari we wivugira natwe nyakubahwa, rigira ikibanza mu mitima yacu, ridufashe ritwubake Mana yo mwijuru, uzoba ukoze. Turakwinginze uze kubana natwe akanya kose tuza kumara hano mu ngoro yawe Mana yo mwijuru, uze kutugirira neza. Ibibazo vyose waje afise umutwaro waje agwaye nyakubahwa, abona ugutabarwa kwawe, abona ukuboko kwawe gukiza, uzoba ukoze nyakubahwa. Tugusavye muri bikeya utwishure muri vyinshi, uzoba ukoze ni mu izina rya Yesu Kristo tubisavyemwo, amen. Ndabaramukije mu izina rya Yesu. Murakoze kunyakira. Amen. Amen. Turi mu bihe bikomeye, ibihe bigoye, ibihe umwami wacu Yesu Kristo ari mu kugaruka. Ivyo mwese murabizi kandi mwaravyumvise. Ejo twateramanye na mwene data umwe
arambwira ati jewe rero mfise ikibazo kubera yuko umenga siniyumvamwo agakiza. Sinzi kumbure nawe bishobora kugushikira ukumva umenga ntako gakiza ntakuri kurumva, umenga Imana iri kure kuri wewe. Naramubajije nti none ni kuki wiyumvira yuko atakugifise? Ati jewe narakoze ibintu bibi vyinshi cane. Ndamubaza nti none wibaza yuko Imana idashobora kukubabarira? Maze kumubwira ayo majambo, ubwa mbere ntiyayakiriye nk'uko umenga ni igitangaza, ariko mu nyuma yaravuze ati aya majambo arashobora n'ukuri yagize ico afashije. N'amajambo ari muri Matayo 12:31, bavuga ngo icaha cose n'ukurogota abantu bazobiharirwa, ariko kurogota kuri mpwemu yera ni icaha kitazoharirwa. Kurogota kuri mpwemu yera benshi bakunda kuvyibaza ko bati mbega niki? Nukwihakana Yesu Kristo, guhakana ko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza wawe, n'ibindi vyose bijanye, guhakana ko yaje kw'isi, guhakana ko yapfuye, ko yazutse. Ivyo nivyo kurogota kuri mpwemu yera. Nagira ndagufitiye ubutumwa bwiza. Imana irashaka cane, ntishaka kuguta na rimwe, kuguheba. Nta numwe ishaka guheba. Twarabisomye ejo bundi ngo Imana yifuza ko abantu bose bakizwa bakamenya ukuri. Nawe niko igushakira. Wumve rero amahoro. Ariko Yesu ashaka yuko abantu bose bazigamwa, bagakizwa, bakamenya ukuri. Nico gituma yaje kw'isi, kugira ngo abantu ntibapfe rubi. Uwumwizeye wese ntazapfe rubi. Turi mu gihe kigoye, igihe c'amageragezwa. Reka dusome muri Matayo 25, wa mugani w'inkumi 10, kugira ngo tumenye mbega ikidutabara ni iki. Ikidutabara turaza kukivuga mu kanya tumaze gusoma aha hantu muri Matayo 25 kuva ku murongo wa mbere gushika ku wa 13. Ico gihe ubwami bwo mw'ijuru buzosa n'inkumi 10 zajanye amatara yazo zija gusanganira umukwe. Batanu muri bo bari bijuju, bandi 5 bari abanyabwenge. Kuko vya bijuju mu kujana amatara yavyo bitajanye n'amavuta, ariko abanyabwenge bo bajananye n'amavuta mu macupa yabo hamwe n'amatara yabo. Umukwe gitebaganye bose barahunyiza, barasinzira. Mu gicugu humvikana urwamo ngo nguyu umukwe, nimusohoke mumusanganire. Buno za nkumi zose zirazanzamuka zitunganya amatara yazo. Vya bijuju bibwira abanyabwenge biti, nimuduhese ku mavuta yanyu, kuko amatara yacu ariko arazima. Ariko abanyabwenge barabishura bati, kumbure ntiyodukwira twese. Ivyiza nimuje kubadandaza mwigurire. Bakigiye kugura, umukwe arashika, abiteguye binjirana nawe mu bukwe. Urugi rurugagwa. Mu nyuma za nkumi zindi nazo ziraza ziti, mupfasoni, mupfasoni, nutwugururire. Nawe arabishura ati, ndababwira ukuri, simbazi. Nuko mwame mugavye, kuko mutazi umunsi canke isaha.
aha iyi nkuru batubwira ni agace k'inkuru batubwira bagiye kwakira umukwe, ntibatubwira ibyabaye imbere. Twebwe aho turi mu byabaye imbere, aho mu byabaye imbere kumbure hariho abariko barakora utundi tuntu, batera amashurwe, bakora ibindi bintu, ariko abandi nabo bagize bati reka tube turarondera amavuta akwiye tuyicarane kugira ngo nitwagenda ntituze dusubire kugira ico kibazo. Ariko abo bandi bari kumwe nabo mugabo bari mu bindi. Aha rero aha turi twebwe turi muri iki gihe c'imbere y'aho hantu, ico gihe c'uko bagenda, kuko bigaragara yuko igihe kimaze kugera c'uko bagenda vyabaye ibidashoboka gusubira kuza kurondera ayandi mavuta, kuko ngo baciye bugaranirwayo ntibaba bagishitse muri rwa rubanza. Ibigwisha ni vyinshi bituma abantu abantu bashobora guhusha iyo sango y'umukwe. Kimwe gikunze kuvuga n'abami babiri. Abami babiri tuvuge muri Matayo 6:24 niho hatubwira bati ntawe usaba abami babiri, kuko yokwanka umwe agakunda uwundi, canke yoguma kuri umwe akagaya wa wundi. Ntimushobora gusaba Imana n'itunga. Aha rero ijambo rigaruka niki? Nukugira ngo twebwe aha turiko turitegurira kuzoja kuri abo mugeni, aba ariwe tugira priorite, aba ariwe tugira ikintu gikuru kituraje ishinga. Ego, kuko nitwagira ikindi kintu kituraje ishinga kizodusamaza, kitubuze kuba uwo munsi turi mu biteguye, tuba biteguye turondera amavuta. Amavuta tuyaronka mu kwizera, amavuta tuyaronka imbere, tukamenya ko twakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza wacu, tukamenya yuko koko twagize intambwe yo kumwakira kandi yuko duhagaze nk'abiteguye. Ejo bundi twavuganye ku vyerekeye kubatizwa. Kubatizwa ni ikimenyetso c'inyuma, ariko ico kimenyetso c'inyuma kigaragaza guhinduka. Njewe ku bwanje no kwifuza yuko mwese uko mukoraniye ngaha mwobatizwa kuboba batarabatizwa, ababatijwe nabo bakagendera umubatizo bagendeye baronse. Ego tuzi kandi twemera neza yuko aha umuntu ashobora kugira intege nke, nico gituma twahawe ngo ntawe wovuga ko atakoze icaha yoba ari umubeshi, yoba agize Imana umubeshi. Ariko dufise umwitsa mw'ijuru, utuvugira mw'ijuru, Yesu Umunyanazareti aratuvugira mw'ijuru, maze ivyaha bikatuvako vyose. Kandi noneho twumvise ngo ivyaha vyose birashobora guharirwa, ariko kiretse icaha co kwihakana Yesu Kristo, nico co kurogota nyene. Hanyuma hariho ijambo riri sinzi aho riri, rivuga yuko mu Gifaransa bavuga ngo les mauvaises compagnies corrompent les mœurs. Sinzi ko pia ari ngaha araza kurituronderera, ariko ikiriho niki nuko muri iyi nzira turiko turagendamwo si inzira yo kuja kurabana, ni inzira cane cane yo kuraba uwo turiko turakurikira, uwo turiko turakurikira. Ego, uwo dukurikira ni Yesu, kandi yaraduhaye ikete, urwandiko rutwereka aho duca. Ego, ntitwishinge ngo mbega. Ego, ni vyiza gukunda no gukorera Imana.
ibicantege ntibibura vyamaho, ariko twarabwiwe neza muri mu Bikorinto ba 10:13 mu Bikorinto ba 10:13 ba mbere 10:13 hari umurongo udufasha gose. Ego uwo murongo uvuga ngo nta cabagerageje kitari ico umuntu yoshobora kwihanganira, ariko Imana niyo kwizigirwa ntizobakundira ko mugeragezwa n'ibiruta ivyo mushobora, ariko hamwe n'ikibagerageza izobacira icanzo kugira ngo mubone ingene mushobora kucihanganira. Hariho abantu bagiye bababwira bati yamara uwo muntu uvuga ngo ni umugore wawe si gwawe, muhebe. Uwa mbere baravanye kandi bavanye mu buryo budasanzwe, akaba rero afise uyundi. Bamwe barabihevye, abandi bakavuga ati oya, iyo uzoja niyo nzoja, iyo uzogwa niyo nzogwa. Bazogwana bose hehe mu mahonero, kubera yuko ubu rero habonetse ikindi kintu kiza citambika hagati y'ijambo Imana yavuze n'abo bantu. Hariho amajambo y'Imana tubwira ati niba ari ijisho canke ukuboko kuriko kurakugora guce, canke iryo jisho rikureyo kugira ngo bibura uzoshike mw'ijuru ushobora ubona ibihwije ariko ushikeyo. Ego ibigerageza ni vyinshi, ariko ijambo ry'Imana riradufasha muri ibi vyose. Hari aho tubura ico duhitamwo, mbega tubigenze gute? Reka turabe ijambo riri mu Baheburayo 4 ritubwira ingena ijambo ry'Imana rikomeye, kuko ijambo ry'Imana ari rizima, rifise ububasha, rifise ubugi. Iwanje handitse ngo rifise ubukuba, sinzi namwe ko handitse. Rifise ubugi buruta ubw'inkota zose, rikinjira naho bitanya ubugingo n'impwemu, rigatanya ingingo n'umusokoro, risuzuma ivy'umutima wiyumvira ukagabira. Kandi imbere yayo nta caremwe gihishijwe, ariko vyose vyambaye ubusa, biragaragara imbere y'inyonga yizotubaza ivyo twakoze. Umunsi umwe hari umuntu yaje gusaba Imana, avuga ati jewe rero aha narananiwe iki caha carananiye kuvako, carananiye kwitandukanya naco. Nta kindi gishobora kutuneshereza icaha atari kwihana imbere y'Imana, atari ijambo ry'Imana nyene. Birashoboka. Babandi baravuze ngo niba Imana yacu idashobora kudutabara, basi twebwe turemeye n'ico gishushanyo cawe ntaco tuzosenga. Imana ariko yarabatabaye, kandi n'ubu nawe Imana izogutabara naho Satani yoza akakugerageza. Ejo bundi hari umuntu yigeze kuba ngaha tubwira ati habonetse inzira, ivyo bintu uriko urarondera ngaho habonetse inzira, niwe wavuga yuko wibanira n'umuntu muhuje igitsina bizoca bigenda neza, biragahera. Hariho ibintu Satani izana kugira ngo icuvye abantu canke ibateste. Yego mwama mwumva ngo hariho ngo abantu ngo baniga abandi ngo kugira ngo baheze bagurishe ibice vy'imibiri y'abo bantu, baheze bakuremwo amahera menshi, baba miliyoneri, baba miliyarderi. Abo bantu bariho, ariko izo ni indamo za Satani. Ego
niba ubwo butunzi bugiye guca rero mu gukora ivyaha, nabwo umuntu yobwitandukanyako. No munsi rero ikiganiro cacu ni ukuvuga ko turiko turaremeshanya, turi mu bihe vya nyuma, ngo babuze amavuta abo bantu. Babuze amavuta kubera iki? Bari basamaye. Basamajwe n'iki? Igituma batagiye bajanye amavuta, kumbure bari no mu kirori, ivyo birashoboka, bari basamaye. None kudasamara twobikizwa n'iki? Kudasamara ni ijambo ry'Imana twokumva. Ego, tukumviriza ijambo ry'Imana, tukarisenga, tukarisuzuma, tukarimira, kugira ngo tubane n'Imana. Kandi twizigiye ko Imana idukunda. Imana iradukunda cane twese, kandi ishaka yuko dukira. Rero murakunze kumva bavuga ngo Yesu ari mu kuza. Egome, ari mu kuza kubera ko nibihe vyahanuwe, ariko none azoza gukora iki? Canke azoza gute? Yesu azoza gutora abamurindiriye. Azoza gutora abamurindiriye. Ntazoza gutora abandi bantu batamurindiriye, batazi ivyiwe. Oya. Kandi kumurindira niki? Nukuba waramuhaye ikaze mu mutima wawe. Warakiye Mwami Yesu nk'umwami n'umukiza wawe. Waravyatuye n'akanwa kawe. Ego, uravyizera mu mutima, kuko aha niho hose niho bihagarariye. Uvyizera mu mutima, ukaba waravyakiriye, nta kibazo, Yesu azoza kugutora. Yesu rero ari mu kuza. Reka tubivuge muri kino gihe, Satani nayo nyene irazi ko Yesu agiye kuza. Hanyuma iriko irihutisha kugira ngo izokwereke abantu yuko Yesu yaje, abantu bagende barirukanga ngo nuwo Yesu. Mumenye Yesu mwahisemo. Ya? Yesu mwemeye n'uyuwe. Ningirakamaro kubimenya, kandi ntibimenywa n'abantu basama no ku ma YouTube, mutarinze no kuja kure, ukaza wumva baravuze ngo nk'ijambo ja, abantu bose begereye canke baciye iruhande canke bagendanye n'abantu bitwa barasta, barazi iryo jambo ja. Ja ni nde J-A-H ni ikigirwamana, ni ikigirwamana. Ni ikigirwamana. Ikigirwamana cose kigira ibikiranga. Kigira ibikiranga. Nababwiye kare nti kugendana n'abataribo canke kugendana les mauvaises compagnies corrompent les mœurs. Nico gituma rero aho mugendera mwotegerezwa kuhamenya. Simvuze ngo ntimugende aho hantu, ariko mugiye mufise intumbero yo gukorera Imana, mubikore. Ariko ntimupfe kugenda aho mutazi canke mutiteguriye, kuko musanga mwadadagiwe, mwaboshwe, mutazi ivyababoshe. Ego, abo bantu twavuze, abantu bari bagiye badafise amavuta, kuko bari basamaye. Bari basamaye. Ndagira ndabahamagare rero ngo mube maso. Mube maso, kuko bihe turimwo biragoye. Kandi muri uko kuba maso, ntimwitiranye abantu na Satani. Abatizera si abadayimoni, abatizera nabo gufashwa, nabo guha ubutumwa bwiza. Ego, kuko abantu bose bameze nk'ibirahuri biba bikeneye kuzuzwa. Iyo atakirimwo haba harimwo ikindi kintu. Ikirahuri kiri gusa kiba kirimwo umuyaga, siko niko twobivuga, de l'air. Ikirahuri kirimwo amazi, ahatari amazi
haba hariho dolere canke oxygene. None rero tunigane kugira ngo abantu bataramenya iyo mana bayimenye. Mu Baroma 12:12 avuga ngo munezererwe kwizigira ibizoba, mwihanganira amagorwa, mushishikare gusenga, mugabanirize abera uko bakenye, mushishikare gutanga indaro. Amen. 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 Birakwiye ko abantu babona bakamenya yuko mwebwe mutanye nabo. Rero ntitusamarire mu bindi bintu nk'uko aba basamaye bagacegwa bakagenda ata mavuta bafise. Namwe ndabipfurije ko mwogenda mufise amavuta akwiriye. Yesu abahezagire. Amen. None rero umwami wacu Yesu nukuri aragahezagirwa imihezagiro y'ahantu ho mw'ijuru kuko Mana uhoraho, Mana n'icubahiro, turagushimiye kuri aya majambo waduhaye uno munsi atwibutsa kwitegura, kuko ico dutahuyemwo mwami nuko hari urubanza. Urwo rubanza rw'umukwe agiye kuza ruzotora abiteguye. Mwami watweretse hirya no hino icatumye bamwe bataba muri urwo rubanza. Twebwe hano uko turi twese turipfuza cane kuzoba muri urwo rubanza, kuko n'ahandi ntaco twoba tubereye ngaha. None rero mwami wo mw'ijuru, twebwe ntitwishoboje, hari ibidusamaza, hari ibitugora, turaje imbere yawe kuri uyu munsi mwami, ngo aya majambo yawe atunyengere, atwinjiremwo, atugumemo, atubemwo, aduhindure. Muhemu wawe agume atwibutsa kandi adushoboza kugira ngo tube abiteguye, abakwije ayo mavuta. Ibidusubiza inyuma mwami ubitwigize kure, mw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Twanezerewe no kumva yuko ivyaha vyose ubiharira. None rero mwami wo mw'ijuru, aho wowe utubona ko agasembwa, turaje gusaba imbabazi, turigaye ngo tubabarire, dusubire Mana kuba muri ba bizigirwa bawe. Mana yo mw'ijuru, turaje imbere yawe mwami, waho twataye umwanya tutariko turitegurira kurondera ayo mavuta, ngo Mana utugarurize umwanya kugira ngo ayo mavuta tuyarunge, tuyakwize, maze nuza kuturaba uzosange twiteguye, tumeze neza. Uzoba ukoze Mana, ndakweretse umwe wese Mana. Databuja, ndasavye ngo muhemu wawe akore kuri umwe wese, amugaragarize urukundo umukunda. Wawe ndati mbega urukundo udukunda, ngo nigukunda umwana wawe, kandi twebwe tutari tubibereye, ariko wowe waradukunze. None mwami wo mw'ijuru, ndanezerewe no kuza imbere yawe, ndanezerewe no kuzanana nawe bavukanye turi kumwe, kugira ngo tuvuge tuti ni wewe Mana yacu, kugira ngo tuvuge tuti aho ugendera abandi natwe ntudusige. Uzoba ukoze Mana. Mwene data yatanze uburorero, aravuga amakuru ya Zakayo, kandi Zakayo yari mubi nkuko natwe twese twari babi Mana, ariko waramuhinduye umutima, arahinduka, aba muri abo bazobona umukwe, aba muri abo abishikira b'Imana. Nico dushaka natwe. None rero Mana, ndakwetse ishengero ryawe, ubwoko bwawe, nk'ubugendere kuri uyu munsi, ubukomeze Mana, ndabigusabye ndakwizeye. Mana, wakoze ku cakoretse cose hano. Twabonye intambara, twabonye bene data connection zibapfana, twabonye Mana
abavyipfuje batashoboye gushika. No muri ino ndwi twarabumvise ko hari abagerageje kwinjira bikanka. None rero Mana turabakweretse nabo ngo umugisha uriko uraducuncuburira ko nabo bashikira aho bari, ubarinde kandi muri vyose. Mana turagushima, waratugabiye, batugabiye n'umwana muri ino ndwi, mu yindi ndwi wari watugabiye uyundi, none ishimwe n'icubahiro n'ibibi vyawe. Turasavye rero ngo duhezagirane n'aba basitwaye bashasha, Mana yo mw'ijuru, nk'uko mwene data yabisavye asenga, nabo bazoba abakozi b'Imana. Mana tuzonezerwe nabo hamwe mw'ijuru, kuzovuga tuti warakoze Mana kuduhuza. None rero Mana tukweretse umwe wese na programme zikurikira n'izizokurikira muri uku kwezi, na cane cane muri uyu mwaka. Turazi uyu mwaka mu mpera z'umwaka Satani asya atazambaye, kuko afise ingorane z'ibimazi agomba gutanga. Abana bose bawe bakoraniye ngaha n'ababo turabandikije ko kirazira. Mana yo mw'ijuru, aho bariko baritegurira ukomeze kubasiga amavuta no kubanezereza no kubaha akanyamuneza ko kumva ko bari mu minwe yawe. Mana savye muri make ishimwe n'icubahiro bibe ivyawe, ni mw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo nsavye, amen. Mujana amahoro ya Kristo. Amen.